abasore s'il vous plaît muri hehe, inkumi, abana, abamama, abapapa, abantu bashaje, ninde muntu twobwira ngo ntakoreshe amakara? nta numwe. Ukaba wimvira ko amakara utayakeneye, muntu w'Imana, nuko utarigishwa akamaro kayo. S'il vous plaît, I beg you, munkundire mumpe umwanya muto cane, sindabarambira. Nyemba mukunda amagara yanyu, nyemba mukunda ubwiza, munkundire ndabasigurire akamaro k'amakara, hanyuma muzonshimira mu nyuma. Ntihagire umuntu yiyumvira ko yo yakoresha ukutariko, kuko amakara numuti. Amakara uyakoresheje nabi ngorane. Hariho abantu uza wumva ngo sinamaze video ngo wonsigurira. No, mba mfise ama message menshi kuri WhatsApp, ndakwinginze mbaza ibintu bifise sanse, iraba video yose, mbere kukugira ntuyitakaze, yiparatarije uyirungikire kuri WhatsApp cyangwa ahandi, canke uyiparataje kuri chaîne yawe kukugira ntutakaze ino video. Mugabo ntuzugaruke kungora ku bintu nasiguye neza. Abakunda amagara yabo rero karibu tubirabire hamwe, muzonshimira mu nyuma. S'il vous plaît, c'est très important s'il vous plaît. Nyemba ukunda amagara yawe, I beg you, remain together, I beg you please. Muzonshimira mu nyuma. Utamakara bigenda gute? Firstly, amakara turayakoresha mu kuvura ingwara nyinshi cyane, nubwo tuyakoresha no mu gukoresha isuku. S'il vous plaît, hari abantu banuka mu kanwa, hari abantu bafise ingorane, hari abantu bafise umwanda, birabishe. Ugasanga umugabo n'umugore, umugabo ari suku, mugabo umugore mu menyo aranuka mu kanwa. Birabishe kubana n'umugore anuka mu kanwa, ndagasurinye, birabishe. Abantu bafise abasheri babo banuka mu kanwa gute? Dore muri commentaire, is private things. Ariko ndabinginze, rungikira video, rungikira link abasheri banyu bavavanure n'ibintu byo kunuka mu kanwa. Rungikira umugore wawe, abana bawe bavavanure n'ibintu byo kunuka mu kanwa. C'est trop bizarre vraiment. Hari umwigisha ariko arakwigisha agukiriye kudute wohakwa kuvomisa. Hari abantu muri ko muravugana kukubera ingwara yuko baba bafise akanuko kadasanzwe mu kanwa, wumva ari ngorane. Mugabo vavanura navyo muri ubu buryo ngire ndababwire. Ariko mpere ku ngwara bishobora kuvura. Amakara turayakemeje mu kuyanwa abamama, mu kuyanwa abapapa, mu kuyanwa abajene, ugwaruka, abana, mwese muremerewe kunwa amakara ariyo bita charbon activé. Ntihagire ugotomera ayariyo yose. S'il vous plaît, I beg you, ndababwira amakara mukwiye kunwa ayariyo. Ntuyokore muziko ngucushira mu mazi ngunwe, no. Mugabo kunwa amakara umuntu wari we wese. Ndasubiyemo urugero ngire ndababarire. Mugotomere nkuko mubona ndiko ndagotomera, mugabo urugero tugire tuvuganeko. Gotomera ntibirura, ntibikata, no. Amakara murazi ko n'abamama hariho abayatwaririza bakayigotomerera. Mugabo gotomera uwuri wese ku rugero rwiza. Ndababwira urugero kuko amakara n'umuti mu mafarumasi do Grovant, abadandaza, abaranguza imiti nko muri ville, muzoyabona mu mafarumasi akuze bayadandaza nk'umuti. Na twebwe abadushorera karibu cyane hano kuri Sinai Hotel kurya masaro mu Gasenyi hepfo gatoya y'Irya Rogent, turadandaza charbon active, amakara n'umuti. Rero kirazira kugotomera ayariyo yose, mugotomere ay'urugero ngire ndababarira. S'il vous plaît, muzonshimira mu nyuma. Fata amakara yawe ushiremwo 50 mg ku muntu akuze, ku mwana naho 10 mg. Shira mu mazi mu gikombe, vanganya, birirabura. Mugabo ca wigotomerera. Ibyo ntubigotomera iminsi yose, I beg you, ntubigotomera iminsi yose. Mugabo ubigize kenshi bigire gatatu mu ndwi.
cankwe kabiri mu ndwi it's enough. Kuko ubikotomeye kenshi ndaza kukubwira ingorane wohura nayo. Uhejeje kugotomera ca unwa amazi menshi kukugira wirinde ikintu bita déshydratation du corps. Umuntu ashobora kunywa ibirahuri 10 by'amazi inyuma yo gukoresha charbon active, inyuma yo kunwa ayo makara. Ivyo birinda ingwara nyinshi ndazibabwira mu nyuma. Mugabo ushobora kuyakoresha no gusukura amenyo yawe neza. Ufise amenyo asa na jaune, uri hehe? Ni benshi ndazi novuga ngo duhurire muri commentaire boba benshi. Mugabo kubera ko ufise amakara akaba asukura amenyo gusumba amakorogate yose wishimira, ukaba utayakoresha, abantu ugasanga baragwaye amenyo, baragwaye akanuko ko mu kanwa, amenyo ariko ibintu wohomoza imbugita navyone ntibiveko, ugasanga amenyo yarazanye iyindi kushe. Oho, s'il vous plaît, uzonshimira mu nyuma. Koresha amakara muri ubu buryo. Fata amakara yawe ushire ku mujigiti utose nk'uko nabigize mubona. Ibrose nk'uko ndiko ndagira. Hariho abantu bibrosa nabi bagatuma ibinyigishi byabo bihera basaza, ibinyigishi byimburuka. Sinzi ko murabona abatamakazi n'abatama ba ruguru canke ibindi Bujumbura badaciye ubwenge, usanga ibinyigishi byarazutse amenyo, imizi y'amenyo iri hejuru. N'uburyo bubi bwo kwibrosa, kirazira kwibrosa mu buryo atari ubu ndiko ndakoresha. Mugabo ico sico cigwa ncanzanye, nzobigisha icigwa kiri nyuma c'amenyo. Hari ingwara zirenga 12 nzobigisha kwivura no kwikingira ukoresheje iki ibintu biri naturel. Mugabo no musi ndiko ndababwira kamaro ka charbon active. Ibrose hagati y'iminota 3 n'iminota 5 kuno. Brosa impera n'impera, hariya hose mu bijiginya ubijiginyure, hariya hose mu bijigo mu mabwena musi jiginyura. Hama cisha amazi mu kanwa nk'uko mubona. Munkundire nkoresha indobo, si nabonye muri lavabo muri douche umuca atari mwinshi, cangira ati ntaco ndakoresha buno buhinga kukugira babibone ivyo ndiko ndakora. Koresha rero ibrose hama uhejeje kwibrosa shira y'amazi nk'uko, ukureyo ya makara yawe yose wibrose ucire. Hama inyuma yaho uca urenza ko iki korogate kukugira amenyo yawe abriya. Muraza kuraba ukaza kusigarasa amenyo yiwanje silivope. Ni video muze murakurikirana. Nta bintu by'ububeshi tuba dukeneye, nta bintu byo gushisiga n'inkore ku maso tuba dukeneye. Nyemba ufise amenyo mabi wihangane. Mugabo enchanta, heureusement, fortunate, birashobora guhera ukoresheje charbon active, s'il vous plaît. Koresha rero wibrose. Ariko entre temps reka ndababwire akamaro ko kunwa ari amakara. Muzonshimira mu nyuma. Ni hamu nutritioniste dietetics. Muzonshimira mu nyuma. Aka kajambo karahambaye, muzonshimira mu nyuma. Asi umutima wo gushima ndabizi ntibizonca intege. Simvuga ngo ni ngombwa mushime. Yesu bwiwe yakijije abantu barenga 10, menga bari 12. Hagarutse umwe nyemba atari 2 gushima. Abandi bose yakijije bagize ati najujutire hiyo biramuraba. Na jewe vy'ukuri iki nigikogwa n'umuhamagaro, bintwara inguvu ndabibigisha amakamera ibiki. Nukuvuga iyo mvuze ati muzonshimira mu nyuma, mbambwiye bamwe bafise umutima wo gushima silivope. Biragoye gutahura uburyo umuntu ndamubwiye ati basi mpa courage muri commentaire zanyu ndazisoma zose, nubwo ubona ntoshobora kuzishura. Niyo mpamvu ca nkora video
ishira commentaire zanyu. Mugabo hariho umuntu anagira commentaire vre mukabona ati wa asa umutima wo gushima, yabuze uburyo anshikira ngo ampe n'ifanta cankwe ngo rimikasha ndungikire, mugabo akagira commentaire ikagutera intege. Haho n'uwundi yirenganira na jeme kuri video atayikoze, unyimye jeme wewe mpifana pore sana, siwe watumye ndabikora, nubwo utonshimira ndazi ko ariyo mitima y'abantu. Mugabo umuhamagaro wanje ndawubandanya, mugabo abakeneye bazonshimira mu nyuma. Ushaka kudushorera naho cankwe ikindi ubaza, urashobora kutwakura kuri 76 370 495. Iyo ni call na WhatsApp. Mugabo urgence s'il vous plaît, ushaka ko nkwishura n'ingoga, telefona amaheri jana ara telefona ntaca nkwishura ubwo nyene. Hariho abantu bandika kuri WhatsApp gusa, ndabishura ntevye, mugabo koresha iki telefone. Rero urashobora kwibrosa ugaca usigarana amenyo meza cyane. Mugabo unyoya amakara hari byinshi uba wikingiye. Icambere uba wikingiye burya hari uburozi munda. Uburozi buravayo cane cane butegwa n'aya ma engrais chimique cankwe n'iyi miti dupompa imfungurwa. Icakabiri, munda haraba urubobi, uku kuntu amazi aca mu muserege cane usanga habaye urubobi muri uwo muserege, munda biraba, ivyo bikadutuma tugira ingorane n'amanitrima tinjira munda mu mubiri neza. Nta kindi kintu na kimwe gikoropa munda atari charbon active. Rero akenewe umwana muto, arakeneye gwa rugero nababwira, uwukuza arakeneye gwa rugero nababwira. Mugabo hariho abantu badakwiye gukoresha charbon active. Umuntu wese ari ku miti y'ingwara ikaze ntakwiye gukoresha charbon active, kuko nayo ubwayo numuti. Hari kibazo wowe ufise muri commentaire, ndabakunda ni hamu metre kwizimye nutritionist. Hari imyuga turiko turabigisha, bariko bariyandikisha, karibu cyane wige gukora amagati, imivinyu n'ibindi. Muzodushimira muntu nyuma mu telefona kwa za nomero. Ndabakunda, nyemba ufise commentaire zirayamfasha. Kunda video yipartage, murabona ko amenyo asigaye asa neza cyane, nuko video itabyerekana neza. Mugabo abo turi kumwe barabona kwa yera cyane. Merci beaucoup, naho utaha, bye bye, gira partage, okay.